ko wewe keshi duhurira mu mafilime atandukanye sinari ndi muri Rukundo TV umaze kumbona mu mafilime angahe ari nyuma ya Rukundo TV si menshi yego none nari naravuye oya ariko ni wari bwa umukinyi w'ukuri yemewe muri Rukundo nari nemewe n'abajaji nariko ndayikina nemewe hajya byakubaho nawe sinzi sindanazibuka ninyi ivyambayeko mpembo y'ikuzimu hajya nande kandi mama Rivera umwanya nande hajya ndazibagiye kuri cyo nyene dusimbire gato kuri filime umwanya duheruka kubona igice cya mbere igice cya kabiri ryari aranagamubwa muri igice cya kabiri turavuko vyagenze nanje ngira ndabikubaze kwe urakoze cyane ahubwo nyene igeze he je nanje ndayirize kuko nanje baguma bayimbaza uko nyene umva ndababwira umuntu yakameye filime kandi anayikora n'isimo n'umudirector wayo je nanje ndashaka mu muco nukuri tura bakunze bucya tudifite amakuru mere mwese mwiriwe mwaramutse bwake bivana naho herereye ndazi ko bucya tuye mudukikirana muri kwisi yose worldwide mwese ndabahaye mwaramutse muri kumwe na Simon Pro Band kama tikumwe na nyama jeje nyene kongiranze ndabaha amakuru y'abakinyi b'amaresi na cyane muno mwatsi kumwe n'abantu gusa sinzi ngo n'abakinyi b'amaresi sinzi bakora umuziki sinzi ibyo bakora bagira batuganirize gato batubwire gikorwa ndabasanze mu gikorwa naho muna turi ngaha bahejeje ibikorwa barimo tugira tuganire gato twumve vy'ukuri bari mu biki ndakwibutsa ko utakora subscribe na notification bikora ubunyene kugira uzoronka amakuru ari update umwanya n'umwanya uzoronka amakuru yizewe kandi hagezweho murabona ni misore ugaye sinzi kari misore sinzi karabagabo ariko abagabo niyo misore kumwe n'umumama reka duhere ku mumama kuko avuga ati madame et messieurs turabaramukije namahoro meza murakomeye meze neza nawe ndakubona abakunzi ba Buja Today nahishikiye ni Aline ndabasuhuje cyane yego mumaze kumubona ni Aline canke mama Alvira canke Samuella canke byinshi cyane canke tumora muri bajaje hajya muri bajaje witwa nde muri bajaje nitwa Aline mugabanyita mabuja mugana Aline byaramaze kuza mabuja wa yasoni tuce kundi mu bogare ngaha nawe tumuramusa tubwiye amakuru yo ni sawa komenguri serious sana sinzi njyana ko naremo usanga ari ushwana muhira sana no munakubona umeze uko ukumbona uko niko meze mu buzima busanzwe bwose yego akazina ka nahayo Zefere nahayo Zefire usanzwe ko iki tugusanze ngari ibikorwa tubasanzemo we wari ufise fonction yahe muri iki gikorwa nari umukinyi wa filime nyene bisanzwe yego Zefire ziravuga cyane wewe ngubagwa ati kanga umuntu je mutira amakofu wewe nawe bishobo je nari umukinyi wa filime yuko nyene bisanzwe mvuye gukina filime ni twashaka rero zireka tawakanguse ni sawa na salama urakomeye cyane akazina ka boss ego konsanzwe nitwa nyene gusa niritazirano je amazina yanje yukuri ni Cedric ego Cedric canke ka boss nashaka kumva ka boss ajaga ati we nakazina wako yari muri Tanzania ubabwiriye oya siyo nakoye muri Tanzania ndarimaranye imyaka myinshi byaramvunye no kugira ndaryubake byaramvunye sana ndarimaranye igihe kirekire abantu benshi banzi nyine kwizina rya ka boss mbere n'iryo Cedric rizibake yego twagiye kundi mu bogare turi kumwe ngana reka tumuramuse atubwire ivyiwe ni sawa urakomeye ndashima kuri egira ngaha kugira tuganire neza amakuru yawe yani sarade kabisa akazina kawe akazina kanje nitwa Kwizera Dieudonne nakabavye bampaye ko
ako gasanzwe kubi mu bikorwa nabyo banyita K. Yego. Keye ibintu by'abasitare biragoye nta numwe abacitwa izina umuvyeyi yamuhaye usanga bafise ayandi mazina y'akazi ni hatari. Aha ndibaza ko mwese mwamaze kumwumva kubumva ari umuntu batibuka ati naka yavuze yitwa gute. Turahera kuri kwa mbere twa Zifile Aline Kabosi K. Yarananiye gato. Aha reka rero tuje ku gikorwa nyezina nabasanze ahantu ndabasaba ko twuganira akanya gato batubwira ibikorwa barimo. Nkuko mubibona bari kumwe na The Boss Lady. Ari kumwe na The Boss Lady niwe tubaze byinshi cyane atubwire bimwe mu bikorwa tubasanzemo. Aline Mabujace Malvera canke Samuella mwari mu bikorwa bya gute mwari ko mudutegurira ibiki? Okay, twako turagira tournage hayo filime nshasha tugomba dusohore yitwa Urukundo rw'icitegererezo. Izoza kabisa ari fire muyitege muzoyisanga kuri Ntihabose TV kabisa. Batarakora subscribe mugende mujombe hagatoki muga dislike sindayishaka ya uzoyikora zo bari umwasi wa filime ndundi kabisa. Genda batumiriye kuraba iyo filime ni saison nshasha izoba ari nziza cyane kandi nawe ndayigutuye bientôt turayishiraho vuba cyane. Ego kubera iki urukundo beshi tumatuma kino urukundo kubera iki beshi bakina urukundo kuko abantu benshi mu rukundo hari gihe bagwitiranya gasanga uragize emotion y'urukundo atarukundo ruhari. N'igihe ugira urukundo nyakuri aho gacu usanga wa undugizeho urukundo nawe si wagukunze. Inyinshi kibi yahe muri ico gihe umva utoyi yahe mwizo zibiri utoyi yahe mbese wokunda ugukunda canke wokunda ukunda wewe? Kino kunda ubunyanka wokunda ukwanka aho wawibonye. Okay, hava uko vyumva muri wewe kuko ukunda ugukunda mu nyuma akakwanka. Ishura none ndugo yakubajije kubera iki abantu benshi bakunda gukina ifilime z'urukundo? Ishura rero ni metre reka twishu hajya igituma benshi bakunda durabe n'abaririmbyi baririmba nyene indirimbo z'isi bakunda kuririmba ibintu by'urukundo. Burya mu buzima busanzwe atarukundo nta kintu na kimwe gishobora kubaho. Aha naha twicaye turiko turaganira duhuza kubera hari urukundo hagati yacu. Iyo abatarukundo ntitwari kuba twicaye gutya. Bamwe baba batoye amabuye hariya hirya turiko dushaka guterana abandi tuba turi mu bindi duteguye ibibi gusa. Niyo mpamvu benshi uzosanga bariko bakora iby'urukundo. Ni kuvuga ko mwicanye ngaha murakundana sana. Mukundana gute nka mugore n'umugabo nka mushiki na musaza mukundana nk'abandi? Ko hari umukobwa ube mukundira icyarimwe ubona ari babiri bonyene ko ugiye twita famille canke ni groupe y'abantu? Ni groupe y'abantu. None azi byaba ariko none muri groupe y'abantu bashobora kuba harimo umugabo n'umugore ngo bari urukundo ngo bari urukundo rw'umugabo n'umugore arimo ari groupe y'abantu? Ntabyo nibaza Ivyo bintu ntibishoboka kuko ari abantu babiri ari abantu babiri urukundo aho ruri rw'abantu babiri nubwo abantu benshi biratandukanye. Rero ikintu kimwe abantu babiri aho bari bakundanye ari amakouple urababona. Abantu naho ari benshi aho bari atari amakouple nawe nyine urababona. Mbe bro wewe urakonze wewe? Ukunze abantu bangahe? Ukundanye n'abantu bangahe? Umwe. None se ko uratubaza byinshi. Urukundo dukunda nako ukunda uwo muntu nurungana no gukunda abandi batandukanye bahandi? Je bose rurangana bose sindahitamo by'ukuri. Uwo muntu uramuhenda umviriza uri umusheri wa Simo araguhenda araguhenda gukunda nk'abandi. Oya na dote ndagira mugeze baragize dote niyo nzoshafata umwe babandi bose ku ruhande. Basi uko mwiyumva mwace kimwe n'abandi? Hatari aragowe. Ndakubaze ikibazo kimwe gusa ko mugendana na nyamamisi yose itagendana na jewe? Oya wewe twogendana gute? Nukubera urukundo mufitaniye na nyama rurutugu mfitiye jewe. Karabane Aho ndasinzwe.
nyibuza filime urukundo rw'icitegererezo. urukundo rw'icitegererezo iyo utahite kumenga ni ndende ukuntu. Ego nuko biri nyene ni ndende muga nukwiri. Okay, ubu ukina hori yahe muri filime urukundo rw'icitegererezo? Ndiko nkina hariya werindiraga tuzoyibona. Shaka tubwire akantu gatoya gusa kugira abakunzi ba Budget TV n'abakunzi ba filime ndundi babe barayumva kirikare. Ndiko nkina nkuko nsanzwe nkina mu zindi. Jewe aho ngiye hose ndazi ko nkina neza. Rero ndiko nkina nkuko nsanzwe nkina no mu zindi banyitege. Uravuga ati ubu nzokina nyine ndi umuntu mwiza para bimwe byo muri umwobo w'urukundo. Umwobo w'urukundo n'ubundi nakinye ndi mwiza. Nta kibi nakinyemwo kandi nuwoba yakinye kibi siko ameze. Nuko. Ari ikiganiro twaruka gukora naravuga ati ukuntu umeze imengaboneka ko umengura umuntu akaze. Sinzi ninde yabivuze muri ibyo ico kiganiro sindacumviriza. Ariko namba mboneka ko ndi umuntu nkaze sero n'abanzi abo tuba turi kumwe kenshi. Tubwize ukuri uyu mudamu arakaze cyane n'umuntu mwiza. Ndakubwiza uvugisha ukuri. None kari je namwishe mu mwobo w'urukundo ubona ndi umwicyanye. Neko ntarakwica. Oya je ni wonshobora. Rero nyamba babonye ko ndi umwicyanye uragowe uza kuva imbere ya kamera uri kiziga. Cameraman wabyumvise? Kamera ari kiziga gute. Ahabwa afirima imbere ya kamera. Ibyo nibo byerekana kandi baca bamufata. Fashe gatoyi ko umubajije ngo arakaze. Mbo abo bavuga ko akaze Petriti nabo babona kungina kina mbo bivana na rore bamuhaye nyamba bamuhaye rore akina akaze ategeza gukara nyene. Bamuhaye yindi rore adakina dakaze nuko nyene ariko beshi reko babona akaze baci bavuga ati arakaze nyene. Niyo mpamvu kugira ngo beshi yosanga bamutinya ngo nikora nako mugagenda muravye neza mburumenga ni umuntu umuhepisa cyane gose. Aba yicitse cyo tumubona ko ari umuntu mwiza. Jewe umutipe twariganye kuva mu windo maka mu w'icumi. Namvuge aranzi. Mubeshi akutse. Wanzi gute. Ke ivugisha uramutse. Mbo. None yabeshi. Ega ni yabeshi. Yavuze ukuri. Ndamufahamu basi. Umerewa? Ndiyo. Rero uyu mwana mwiza cyane. Cyane gose ko abandi bamuzi. Rero mwana genda uyu ndamwemera cyane gose. Ego filime urukundo rw'icitegererezo izosohoka ryari nimba atari banga. Sha nawe wanzonze ko cyane. Okay tuzoyisohora umunsi no kwa kangahe hajya ni kwa mbere ni kwa gatanu. Tuzoyisohora mu ndwiza. Mu ntango z'uko umunani. Ni filime zo zihera canke azo ari series zo zirabandanya. Sha turacakora sihera tuzobandanya. Aha nawe bientôt nzokubonamo. Na nyama hariya ndamubonemwo asha nabyo gufyina. Nabaye bakinyi bandi yeje dusanzwe tuzi muri filime ndundi tuzosanga muri filime urukundo rw'icitegererezo. Abo muzosangamwo ni bake cyane mugabo iyo umaze kubona uri kukina sezo tegeza kuza ni ndende hari habo uzozubonamwo utabonyemwe mu ntango mugabo barahari aho mwari musanzwe mubona mu mafilime yandi. Okay Aline burungira ndakubaze vyiyaguye. Aline ni Aline twabonye muri filime ivyambaye ko tubona muri filime umwanya tubona muri filime za Rukundo TV ariko uyu munsi akaba ageze kuba hari indi filime shasha ari karategura. Filime ugiye gukora itandukanye n'izo filime zose wari umaze gukinamo. Naho zitandukanye nyene gusa ni filime umuntu nyene aba yaranditse akavuga ati yahangira ndabe nanje yuko bishobora gukunda. Kandi ukaba uri confidence y'ikintu ugomba ukore wumva ataguhugumbwa gute na gute. Yego ni Aline divise amakuru yuko yobatakiri muri Rukundo TV no kugrave muri filime Umwobo w'urukundo yavuye muri Rukundo TV ariko bakaba bagerageje gukina ayandi ma series ayandi ma episode abandanya Aline atarimo
vyagenze gute habaye iki cyatumye utabandanya muri Rukundo TV kugira ucuva muri filme umwobo w'urukundo? No comment. Ikindi naco narapfuye kandi umuntu apfuye ntabandanya akina, narapfuye mu mwobo w'urukundo. Nico nyene kuko hari ukuntu bapanga TV series canke ama series umukinyi yabura bagaca badenda ajya abantu baba babipanga panza akaca adenda ngo yarapfuye. Nico cabaye. Niko yanditse. Jaye makuru ndayafise. None uraruse gukina muri Rukundo? None narapfuye canke nagote? Ya jaka warapfuye mu mwobo w'urukundo ariko ntiwapfuye mu yandi mafilme cyane ntiwapfuye by'ukuri. Ntandi filme Rukundo TV kirakora kiretse umwobo w'urukundo gusa. Naje ndiko ndayikinamwo umwobo w'urukundo ariko ndi mugasho sindiko ndagaragara kandi. Mushoka mwacanye na Aline kariyo mpamvu se kuboneka mu mwobo w'urukundo nawe kariyo mpamvu mwabigize. We ndumvise uri kwasotera ugenda. None burya ugira umenye yuko yoba yaravuyemwo cyangwa yuko umenye yuko yoba yarapfuye rotiroti nyene. Oya yuko yoba yaravuye muri Rukundo TV Burundi. Ico ntacyo no bivuga ko nkuko yabivuze na wenyene mugaye cyo nzi gusa nuko avuga ko yapfuye yarapfuye nyene. Yumva umuntu yapfuye nyene nta kugaruka kandi. Oya urumva jifise amakuru ko kugira avemo bace bamupangira ngo yapfuye. Sha wakubwiye ayo makuru rero sero nawe uri umwanditsi wa filime, nawe uko ari ibi uri umwanditsi wa filime, ufite ingene wandika filime yawe ukaba ufise n'ibindi byihishije inyuma y'ibyo abantu bamaze kubona, rero nibarindira ibyihishije inyuma yabyo bazomenya ukuri. Basi cyabona subira kubona Aline muri filime za Rukundo TV Burundi tuzemenye yuko amakuru ariyo. Okay, igihe wumvise ndigera ndagusezera je ngo ndakubwira ati we Simo ingo dukore jewe interview navuye muri Rukundo TV, ndigera ndagusezera. Rero mu gihe atana muri gero ubibona ku ma TV atandukanye anzuka uke gato. Je narapfuye niyo nibereye kabisa. Urumva kuko ntibaraja ku maziko kuko ikiziga ciwanje ntaco barabona. Filime rero umva singomwa se kugaragara kubera hamwe yo garagara filime yo imaze kononekara burundu. Sije bitakaye. Nacho abantu ntibazuka basingazo kinene hore yazuse. Gusa umva dufashiye amakuru difisa Rukundo yuko utakina muri Rukundo TV tugafatira ko tugusanze mu yindi filme dushatiwe numenga bya bintu nivyo. Ko wewe keshi duhurira mu mafilime atandukanye. Sinari ndi muri Rukundo TV. Umaze kumbona mu mafilime angahe ari nyuma ya Rukundo TV si menshi. Ego. None nari naravuye. Oya ariko mwari bwa umukinyi wo kuri yemewe muri Rukundo. Nari nemewe. N'abajaji nariko ndayikina nemewe. Hajya byakubaho nawe. Sinzi sindanazibuka ninyi. Ivyambayeko mpembo y'ikuzimu hajya nande kandi Mama Rivera umwanya nande hajya ndazibagiye. Kuri cyenye dusibire gate kuri filime umwanya duheruka kubona igice cya mbere igice cya kabiri ryari aranagamubwa muri igice cya kabiri turavuko vyagenze nanje ngira ndabikubaze kwe urakoze cyane ahubwo nyene igeze he je nanje ndayirize kuko nanje baguma bayimbaza uko nyene umva ndababwira umuntu yakameye filime kandi anayikora ni Simo numudirector wayo je nanje ndashaka mu muco nukuri turayikeneye gisohore vuba bwango. Oya je ntibindaba kuko wari umu actrice principale muri filime umwanya wewe nanyene filime sindavyibagira ushakuzana magi sindavyibagira rindira kwanza ariko arabikatisha nabanzanyisha ko abonye ico kibazo ki ari ikintu kiremereye ateza kubikatisha nyene muga hari ikintu yabonye hari najewe bro kijya kintu kiraremereye rero nabona ibintu bikomeye agace babikwepa jewe siko bimeze. None urukundo rw'icitegererezo no kuva muri Rukundo TV canke no kugira iki hari aho bihuriye umenyesha makuru atagaza kukubaza bifitanye isano naenda bizi ko yatagenda akaca je arumva bitandukanye sana kuko muje mudusanga tuvuye mu kazi kandi nta bose TV mbe kandi nanizi ni nta bose TV ni kuri nta bose TV ugiye kuri YouTube kabisa no kuri Facebook nuko nyene
urumva dufise amakuru yuko contrat yo muri Rukundo TV yarahagaze ukaba wasinye indi contrat muri Ntihabose TV. Ni yande none Ntihabose TV. Namba nara. Nico shaka kumenya. Nico ndakubajije. Nico shaka kumenya. Je nta contrat nasinye. Canke Ntihabose TV wa Aline. No comment. Sigwanda. Okay, Aline rero yasinye contrat. Je naneho kumubimwemeza. Ko kumubimwemeza ngira ni wamusinyishije. Hama shaje numva no kivuga uko nyene ivyo vy'amakontra. Ko vuze ngo waravyumvise ufise amakuru. Rero nimba ufise amakuru urumva nta bindi worenza akamakuru urayafise. Kabose. Ndakubwira. Simo avuga ikintu menga arakizi kandi avuga ikintu cyukuri. Sawa. Rero we arica aho nikasha cyadufashije nicyo hagazeko. Swati we rero we hari cyuzi. Vuga icyo cyonyene uzi rero aricyo ugumijeko. Sawa? Ya Dibyo nzi ni byinshi mbashaka gusaba abakunzi banyu n'abakunzi bande n'abakunzi ba filime ndundi babimenye amenye kuko Jesse shaka kuja ngamvuge ngo ucavuga ati uri kuratubesha ariko mbonye abantu vyega bakavuga ukuri biba byiza. Bakunzi ba Buja Today, Aline ntiyasinye muri Ntihabose TV kandi ntiyasinye contrat muri Rukundo TV. Muri Rukundo TV ejo ushobora kuzomubonayo yagiye gukina kandi yasinye indi contrat. Oya ntabwo yasinyuye, nakubwiye ati ntiyasinyuye kandi ntiyasinye muri Ntihabose TV. Ibisigura ko muri Ntihabose TV ejo uzosanga nyama ujya mu cameraman ubona hariya ari karakina muri Ntihabose TV. Ntihabose TV ni nk'ihuriro ry'abantu bose babarundi bose bafise impano. Nawe ejo uriko uno musi uriko urumenyesha makuru ejo uzosanga uri kurakina muri Ntihabose TV. Ego. Kubera twe turaba Ntihabose ni ihuje abantu bose. Nk'ubu urabona jewe genda umunyagitega ujya n'umunyengozi. Uyunye sindahazi kiye cyahivugiye ariko ndazi ko ari umunyaruyiki. Barakwigarabye karaba. Ndabizi neza ko ari yavuka. Hariho nabandi twakinanye b'abanyamwaro nabandi bo Bujumbura rirare. Abo bose uzobasanga kuri Ntihabose TV. Rero ugiye urabona umuntu wari wese ni nkuko neje uzobona Sammy yaje gukina muri Ntihabose TV. Ukabona Ciza, ukabona abandi, ukabona ba Rivera baje gukina muri Ntihabose TV, ukabona ba Beri bandi kandi nyibutse. Hari nabandi nibagiye kuvuga. Abo bose ukashobora kubabona nukuvuga yavuze beshe barakwiye erega ni tiki babuze basani niyo mpamvu Ntihabose ashaka bari yakantu kameze neza. Ikindi hari iki uyashaka kumenya ikintu cyatumye Aline avuga ati je ngiye gukina aha hantu ni ikintu gikomeye. Uraza gusimbira kuri Ntihabose TV uraza gusangayo comedy zakinywe harimo abakinyi baninde. Ntuco bibona ko ikinamwa harimo abantu benshi. Ari nayo mpamvu umukinyi ashaka kuva muri Rukundo akaja muri Ntihabose. Muri Rukundo ngo age muri Ntihabose. Aline Samuella kwanza si Aline. Samuella yarapfuye muri Umwobo w'Urukundo. Apfa kubera atakiye muri Rukundo. Gashiriye ko tubwira abantu kuri. Jewe narapfuye ndugu yangu. Nisha kufa. Kuri ngenda gusaba kandi. Wewe wumva wandakanazane muri Ntihabandi urumva ngo hari ikintu bose. Apirito nani bagiye urumva narusha cyane mu mutwe. Ntihabose uvuga ati hari akantu reka rero nkwereke. Aline rero uzuze umunsi umwe ndagusabye umunsi umwe pani iminsi ibiri one day niko bavyita. Uzomenye kuri rero. Kandi rero nta gutinya rero twebwe tugushikiriza pare unafuna cheza. Hakuna brag. Wewe uzuze rero duranze akantu zokabonerayo. Kweli hakuna brag kweli. Sawa jenzoza kandi ndabisaba ko bakunza Buja TV ndakibitsika utakora subscribe urashaka uri kuraba ikiganira tugeze vemo utakora subscribe dufashanye tugire subscribe na notification kugizoza urabona makuru ari update umwanya n'umwanya ucusimbera no kuri Ntihabose TV ukore subscribe uzoshobora kubona filme yatumye Aline Samuella ava muri Rukundo TV akaja gukora kaja gukora muri Ntihabose TV. Je narapfuye yo gusa irumva iyo umuntu apfuye
no mu rugo nk'ubu hapfuye nk'umwana canke hagapfa umumama urumva kugaruka mu rugo biragoye. Ega ariko uretse kubesha series ni film igera kure aka kanya ntari bwagere kuwupfa niyo mpamvu ivyo mvuga ari ukuri shana mba ari ukuri vraiment reka mfata ico ufise wewe muri wewe mugaje ico ufise muri je nzi yuko napfuye sinabingine umwactrice principale plutôt akomeye muri film Umwobo Rukundo ntari bwagere kuwupfa ubu rero nzuke umbwiye nzuke aje baraza uyu yagiye kunyica je sindamenye iyo yanyiciye kuko yantwaye bamaze kumfunga ntumbaze sinzi ko yanyishe sinzi ko ntarapfa je kuko mbona ngenda kwinosi egare rero yuko sinzi cihishije nyuma yavyo sawa gusa abakunzi ba Budget TV ndabemereye nze basanga kuri terre tuganire batubwira makuru tumenye ukuri twashize aho bariko bakorera ubu nabasavye tuje pembeni tuganira ariko kundi munsi nzoshika bariko bakora bari kuri terre ndabereka ibikorwa byose barimo Aline gato basi vya Rukundo TV twavyumvise naho wabihakanye gusa ukuri nuko ndababwiye Aline yaravuye muri Rukundo TV nikimenyamenya nimuzosaka kumubona ikindi naco arabahenze ntimuvyemere oya nivyo jewe ndababwira ukuri wagukuye he muri Rukundo TV ndafise amakuru yavuye muri Rukundo TV nyene ariko atarayo nakwibwiriye jewe wewe yavuga gute waragiye ngiye ntegeza kubivuga kuko wewe ntegeza kuguhamagara nkakubwira ati je nagiye none burya iyo uravuga ikintu udafite ubuhamya nico neza we yakubwiye ubizi wenyene agwa ko akiri ndani urumva muga yarapfuye basi nyamudafisa ufisa amakenga uyoje umuntu yamwishe niwe nkeneye kugaza nzanje ndamuzure basi ngone se umuntu yamwishe ubwo umuntu yanditse kafa numva niwe yagize amakosa yabwo niwe nakuye kukuri uwo muntu nawe nyene urumva yaragize mbe uri umuseri baterewe oya ivyo ntibikenewe ikibazo kimwe ndabajije abakunzi ba Budget Today mbagiye simo mwese muvyumva avuze umuntu yanditse isinema Umwobo w'Urukundo turamuzi yitwarira Imana Samuella batazira Sammy niwe avuze simo ko Samuella yavuye muri Rukundo TV oya siwe kandi uhejeje kuvuga ko ari we ko yanditse kandi tuzi ko neza na neza ndabizi kuko nanjye ndi mubaye ikinyemwo ndi musaza wa Berize ari je na Rosidiri yo kuja kwica uyu Samuella umaze kuvuga ko wayanditse ari yakubwiye ko yavuye muri Rukundo TV ni Sammy gishoye ko yashikiye Sammy yanditse uwundi oya cyangwa sanganije na yanditse pourquoi pas rero uravyibwiye ukaca wongera ukaca unabibata ndakubona ko uri mu director nguze ku directing namba ari we wayanditse urashaka kwandika filme hamuka ya direct akayi directing usanga yavuye wanje nanoti baraguhaye nta nifanta wampaye mama yo no gupfapfa uca wandika no gupfapfa nkiri muto oyo wandise ivyo gufa rero niwo naje shaka kumenya shaje ndakubwiza ukuri rero je nukuri je namba ngaha nicaye gusa ico niyumvamo numva umengo ndakomeje sindakazimu numva nkomeye inyama ziriko pe jewe rero kuri ntihabose TV genda jombe ko hariho nindi nshasha gatoya nzoyikubwira uje kugirane nkibi ukoze uyu munsi ho uzohasanga igisasu gusa ni habose TV tubona ko ama video menga ya ruguru uyu munsi tukati ko tubona ko ama tugiye toneka ama video mu gisagara ibigeze gute iyo umwana avutse aravukira mu caro anze kuvukira ruguru kandi je pense nawe kutavukiya twese ni hahande hariya maze ugatangura kwibaza ati none bagabo hajya ntafashe dunyuri Bujumbura nzoshikayo gute rero twe ntitwafashe dunyuri twipakije twamanutse twaje rero tuje hageze reka dutwike cyo twisubirira igitega nivyo canke kugumino oya nakugumino oya no nyakuba mukuru w'igihugu aheruka kuvuga yuko ari gusubira hehe ruguru Bujumbura abantu bose baje bakurikiye amafaranga Bujumbura bari gusubira ruguru mbonero uzombera uwa mbere kugura usubira inyuma ubu reka rero duturire tuduga kuko twari twaturiye tumanuka kandi buzigira zisubire ruguru nkunda kubaza
kuvuze ko wabonye ko ibi wahora ubona ko video za ruguru ubu ukabusanze turiko dukorera Bujumbura umunsi wasanga turiko dukorera muri bayita Cape Town muri Afrique du Sud cyo ugasanga turiko dukorera Tokyo hariya muri mu Buyapani bizogutangaza ikiza no kuzuba turiko turakora icyo twemereye abanwanyi ba Ntihabose TV nuko twobaha ibintu vyiza biri ku mwanya bibanezera bakabona ati ba bantu za nshuti zacu bamwe dukunda dushigikiye ntibariko baratumara amazi ariko bakora ibintu bitandukanye n'ibyo twa twizeye ko bokoze kuko eje twabona twara dukora ama video ugasanga na y'igitega uno munsi dusanga twakora ngaho Bujumbura hanyuma uzobona ayo mu Rumonge ubugira kandi uzobona ayo ibururi no kuvuga no tw'igihugu cy'u Burundi dushaka turagifise dushaka dukine twerekane ahantu hose n'ahantu mutari bwabone ngiye mugiye kubona vyinshi mutari bwabone usanga yanize napfuye mapema n'ushobora gusanga yanize napfuye kuko urabona ibi bintu yambaye byose mwizosi n'ibiro yifitiye si muzima ahanza gusanga napfuye mapema watubajije ngo warumenyere ubona amasanamu ya ruguru ya hehe urumva ariko nawibagira muhira ibyo byumve hama ikindi nacyo ino tujya duhakorera ibyiza kandi twongeye tubikore nima naho mwijito byemeza ruguru mwakora ibibi we naho nyine twakora ibyiza muga tuje gusumbirizaho rero yego tuje cyamwe cyari najya ngo tuje gutwika ubu ni gutwika n'umunyota tutwike rero ahaje cyamwe agiye kuri ndabona nambaye ibi si ngende si byoroshe aha natwitse narushe aha nakoze cyane gose kandi rero ibindi nabyo we akari nyuma karahinda okay bakunze ba Budget TV ndababwira ati mandanye mukurikirana Budget TV nahandi hano muzoronka amakuru y'abakinyi b'amareresi tari kuri Budget TV ubiharira na birabe ikintu naco twese nabahereza ko nashaka sabu umwe akajambo yobwira abakunzi ba Ntihabose TV cyangwa abakunzi ba filime ndundi cyangwa abakunzi ba Budget TV muri rusange reka duhere muracabibuka amazina ndibaza cyane K impere kuri K akajambo bwira abakunzi bawe n'abakunzi ba filime ndundi muri rusange akajambo no babwira mbona bavuga ati bakunde ireresi zonga mu Burundi cyane kudusupportinga ntabe gusa kugira ngo barabe bagire ikoya basupportinge kuko nivyo dukina nivyo nibigisha ntihabone ko duko twakina comedy cyangwa ibiki ariko harimo inyigisho rero badusupportinge kugira ngo badutere intege natwe dushe gushika imbere nico no bifuriza kandi badufate mu mugongo kuko hajya unguri wenyene ntacashobora kugira ariko uri nyuma yabagendera gusuguma haraho ugera utushitse cyari ico nabasaba hanyuma mwarahezagiye cyane Imana ibere ibongeza umugisha kandi mutari bagira gushonda like hariya kuri YouTube kuri mbe munyibutse nyimutse na Ibine rasinya kontra oya kontra no banarese nyimbuga ndakunda kwibagira cyane gose mufyere kuri Budget Today TV no kuri Ntihabose TV okay urakoze kunyibutsa asante sana hanyuma ntimubyibagire kabisa gusomya yamba wewe none yambonye none ntumbona cyangwa yasinziriye hariya akanuza akadiri agakengeri hanyuma hajya handi pembeni azoba ari okay peace and love Kabosi nawe akajambo wobwira abakunzi bawe n'abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi bagiye kurura filime urukundo rw'icitegererezo je ubwa mbere navuga yuko mu byerekeye amafilime ndi mushasha rero icambere no saba abantu hakibara aba filime ndundi amareresi n'abakunzi babafana bacu nyene icambere no kudushigikira kuko nkuko ke yabivuze iyo uri kugira ikintu wenyene ntigitera imbere so rero iyo badushigikiye tukabibona natwebwe bizotunezera hama kandi ndabatumiye kandi kugira mu kudushigira cyane no gufyonda subscribe ku ma chaîne yacu ari Budget TV canke Ntihabose Budget TV ni yawe none iyi interview izobanza gusohokera he aho mwana ndabana bisura vuba iyi interview izatangara gusohokera iwawe nahatari iwanje
bazobona visage yanje sawa rero nabo nyine ndabatumiriye bafite kuri subscribe bazobandanye babona ama notification mashasha video zishasha dukina hama kandi kuri ntiya bose bagire subscribe naho nyene bazoze barabona ibintu bishasha tugiye gukina cace natumirira abantu ba ruguru kuko no bakunda kwirengagiza ibintu cyane ntibashaka kubona ibintu bigezweho ariko nabo nyene bariko baravyitaho cyane badushigikire bashigikira impano zacu ego reka the boss leader araza kuvuga mu nyuma araza guhereza reka tuje kuri Zefere akajambo bwira abakunzi ba filime ndundi icyo bo kwitega kuri filime cyitegererezo urukundo rw'icitegererezo icyo bo kwitega ku rukundo rw'icitegererezo mbona ari vyiza kabisa ni ibintu byinshi vyiza bitanga impanuro ku buzima dusanzwe tubayemo nure jeune surtout no kuba mama n'abapapa kuko hari abantu usanga bubakanye mu gatara rukundo ruhari ugasanga barafise abana babo nyine barabatura utunengo ugasanga umwana akavuga ngo ni papa na mama ngo ko bama bagwana misi yose bama mu biki ata mahoro twigira turonka mu rugo kuko hajya baca umugani mu kirundi ngo umwera uva hejuru ugakwira isi yose ego uratubeshe nivyo ni kuba uciye umugani ari nari bwumve umwera uva ibukuru ugakwira hose oya je navuze ati umwera uva hejuru ugakwira isi yose kuko uvuye ibukuru ni hehe kuko ni hejuru no muri Budget Today hariho ibukuru haho no muri Ntiyabose TV hariho ibukuru haho no mu gihugu cy'u Burundi hariho ibukuru haho ariko je navuze kuva hejuru kumana kwa data kwa data watu Yesu ugacukwira isi yose yego Aline Marvera Samuella yarapfuye tu nta gusaba kumuvuga mabuja muri Bajaj series akajambo bura abakozi ba filime ndundi abakanza basanzwe bagukurikirana nibasanzwe bakurikirana ibikorwa vya muri rusange n'ikintu bagiye kwitega kidasanzwe kuri filime urukundo rw'icitegererezo. Icyambere ndagushimiye cyane cyo cyonyene vraiment wakoze gutanga umwanya wawe ukadusanga aho turiko turakorera. Ikindi naco ikintu gishasha nshobora kubwira abafanzi banje abafana b'amafilime ndundi vraiment ubu nuko abarundi bariko barahaguruka bagaragaza impano zabo sikuvuga yuko ari kwama hari kibazo wambajije ati mbe twitege abastare bangaye twari dusanzwe tumenyereye mu mafilime ifa ko twiga kuzamura ingabire nshasha ziba ziri mu bantu zira ahantu zicaye ariko babuze aho bashobora guhera wewe nambura umukinyi wa filme ukabona umuntu ashobora kukwitura uri kurakina filme je mfise tara iyi urashobora kubimufashamwo umucishije mwa bya bindi nawe uri kurakora ha matara yiwe kazamuka ndetse akabonwa akamenyekana agasohora message yariri muri we kandi hari abantu benshi bizoshobora gufasha nkarine ico numva no hamagarira abantu benshi biki gihe nuko bo supporting abarundi nkabo abarundi kazi ifo imbere ko dukunda ivyo hanze reka tubanze dukunda ivyi wacu nukunda filime ndundi bakabona ingene twitanaho namba je ndaguhaye nka link yanje ti ebana wabonye gishasha casohotse TikTok nayo ni kuri stati canke ugapartage mu magroupe gupartage abashama mega wayaguze ureke kuyakoresha uyakoreshe ni bya bindi nyene yatari bakubwira igeze n'isaha puf abaheze byiza rero woshora gufasha umuntu kupartage inkuru aba yatanze hama nk'abantu badufasha kuma location amazu ayo umuntu ashobora kubona umuntu akina filime akavuga ngo nakase nshobora kumuhinzu bajya nabasazi no ntiturabasazi dutanga message kandi message zubaka wewe namba ufise inzu namba Imana yarayiguhaye vraiment ibyo dukora ni by'u Burundi tanga inzu dukina rero nagomba nkaburira abantu benshi emera uruhuko kuboko kuko ni wagiye kure yanje naburira abantu benshi ko bakwiye gukunda ifilime ndundi no kudushigikira hama utarakora subscribe kuri Ntiyabose TV agende vraiment ikore ndabisubiyemo nukuri muri commentaire ahubwo nzobona ivyo mumbaza byinshi ubu nditeze ibibazo asimo yananiwe ubu niteze muri commentaire ibibazo byanyu nzobishura ikindi naco nokuvuga yuko kuri today Budget Today TV shaba basore kwabisa ko baratwika ndababona hariya nkababona hariya inkuru naje mba ntazi niyo ndazisanga nawe mu gihe sha nizanje mwazizuye namba mwabigenjeje gute rero no kuvuga yuko
ukuhe izi wanje bazuye nuko ndiko ndakina muri Vyose TV mu gice bataramenya nuko nasinye contract canke atayo ndasinye tubikeneye muri commentaire hama ndabashimiye cyane kameramani na wewe Simo vraiment imani bampezagire cyane mwarahezagiwe ciao. Amen amen. Ndabashimiye mwese mwe mwakurikiranye video ndakwibisika kwa subscribe uyikora ubunyene eje tuzoronke Silver Award kuri Budget TV. Ndabasabire no muri Vyose TV je nta mutima mubi mfise hama twari kumwe na abakinyi batandukanye Aline nabandi nkuko mubabona n'abajeune bagifise ingufu zo gukina filme ndundi nibaza ko minsi iri imbere igiye gushika kure cyane. Shimira na cameraman Nyama yari kuri behind camera afata amasanamu neza cyane. Imana ibahezagire mugihe mwubahwe, Imana ibarinde. Nyama Kare.